ikibazo nyamukuru ni ingene umugambwe wa CNDD-FDD watunganije igihugu kuva uza ku butegetsi, aho umugambwe ari wo ushinga leta, ukagena perezida, ukagena umushikiranganji wa mbere, ukagena abashikiranganji, ukagena ababuramatari ba mustanteri, ukagena abaza mu nama nshingamateka n'abaja mu nama nkenguzamateka. Uyu munsi rero uragena n'abacamanza. Abacamanza bagakora bisunze ico umugambwe ushaka. Muri ico gihe rero biba bisigura ko umugambwe uri hejuru ya perezida. Perezida usanga atanga afise zo gushinga imigambi ngo irangukira abanyagihugu, kuko uko umugambwe CNDD ubu bishaka siko ivyo perezida bavuga umugambwe ubu bishaka. Perezida bishaka uko abivuga kurya ntawuzi ico ashaka, mugabo urabona ko yifuza ko ibintu bihinduka mu majambo yiwe. Mugabo rero ahabwirizwa kumenya ko ariko bimeze n'ingene ko ari umugambwe uzikanyisha ibyo bintu byose, kuko yarawutwaye arawuzi, si ikintu atazi. Iyo rero umukuru w'umugambwe afise mwene iyi ntumbero imeze uko, umukuru wihagira mwene iyi ntumbero imeze uko, mu bisanzwe ni bimwe bavuga bati ubwami buteye kubiri ntibushobora kuramba, kubera ko umwe arondera gusambura uyundi, uwundi akarondera gusambura uyundi. Murumva amanama aba nijoro agirwa n'umukuru w'umugambwe, mugaca wumva n'amajambo avurwa na perezida wa repubulika, kenshi n'umukuru w'umugambwe ari ngaho. Iyo bagiye muri bya byabo byo gusenga, urabona ko vy'ukuri hari ibibazo biri mu gihugu, ku buryo ibyo avuga arabatuka, kandi kubatuka naho si nyishu, kandi apfa kubatuka nawe ntashobora kubihindura. Burya ingorane zihari ntashobora guhindura ivyo bintu, byaramunaniye, kubera ko yaravuze ati je navuze kuva kera, narabuze n'umwe mwo muzima yonkurikira. Kandi vy'ukuri ubu rero ni bwinshi bw'abacamanza bayovya igihugu. Narihaye akarorero k'umuntu w'umuhungu wacu yapfunzwe bamwagiriza ngo yivye mw'icuma mw'ibitaro, hanyuma mugabo ngo ico cuma bagitora ahandi, ariko ico cuma bene co bakavuga bati ngiyi fagitire yacu icavuye ngaha cazanywe na naka, nguyu aracemanga mugabo kubera ko mumbore uwo muprocureur yari amahera y'ibitaro, bakeneye ko bapfunga umuntu baheze bahashira uwo bashaka, ugasanga bamucira imyaka ngo 10 ngo ahere mu munyororo ngo atange miliyoni 9. Aho n'akarorero kamwe ntavuze munyamakuru apfunzwe Muyinga azira ubusa, ntavuze n'abandi bantu bazira ubusa. Uyu munsi ugasanga abusho bwuzuye abantu bazira ubusa. Perezida akavuga ati erega mwese muri inkozi z'ikibi, mwari mugiye kuba muri mu minyororo, bariya abantu bapfunzwe ntaco bazira, ahubwo bakidegembye. Umukuru w'igihugu amaze kuvuga uko biba byarenze ihaniro, no kuvuga yaba y'ibyo yavuga ari ivyo yemera, yovuga ati ndavye kuba umukuru w'igihugu nagiye kwikorera umusaraba, reka nsubize hanyuma muheze mutore icyo gihugu mu gitunganye ko mucumva. Jewe ndabona ko uko cabwirizwa kuba ntibishoboka, kuko umugambwe wanje waragitabagaje kigeze kure, aho yobabaye umushinga ntahe.